Koze guhitamwo radio haguruka ngo mukurikirane amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 13 gitogoto 2025 imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagaze ko ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivana naho umwe wese aherereye muri kano kanya Dondo Jembazo umutima niwe agire ayabashikirize afadikanije na Aubin Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyuma. Imyaka 64 irarangiye uwaharaniye intahe y'ukwikukira ku Burundi umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandago abarundi muri kino gihe babona ko bakeneye uwundi Rwagasore ahaguruka akongera akabahagurutsa kugira igihugu kireke kuguma gitera kije inyuma nk'uko biri uyu munsi ku ntwaro ya CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abandanya kwirengagiza nkana ubukene abanyagihugu cane cane urwaruka barimwo bagirizwa kuba ari abanebwe. Bamwe mu bumvise ayo majambo y'umukuru w'igihugu basaba abarundi kuja hamwe bikure ko intwaro irajwe ishinga no gukorera gusa ikibi abarundi. Hari n'ayandi ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana mu kanya ni inkuru imwe imwe ukwayo kazi. Ndasubiye kubaramutsa nk'uko mwari mwejeje kuvyumva uyu munsi abarundi baramutse bibuka imyaka 64 irangiye umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Uyu munsi ukabushitse abarundi bavuga ko bari mu marira n'agahinda kenshi biturutse ku butegetsi bwa CNDD-FDD bwishe igihugu bushira abanyagihugu mu kangaratete ku buryo igihugu ngo kigeze inyuma y'imbere yaho Rwagasore yatanguza urugamba rwo kurondera intahe yo kwikukira. Mwijambo ryiwe yashikirije umugambwe wiwe Iprona umaze gutsinda amatora yaragabishije abarundi bo ku mpande zose abatsinze n'abatsinzwe mu kubabwira ko uwatsinze n'uwatsinzwe bose ari abarundi basa. Abibutsa ko basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyene badasangiye umugambwe bose Uburundi ngo burabakeneye. Muri iryo jambo ryiwe kandi Rwagasore yabwiye abarundi ko ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka n'itekane kandi ko atamajambere ahaboneka. Ico gihe Rwagasore ati igitsinzo uyu munsi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Ati namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bwo kwihweza ibibazo vyerekeye Uburundi. Ineza ya bose niyo Rwagasore yabona ko ikwiye guharanirwa. N'ibindi vyifuzo vya Rwagasore mu bikurikira. Ukubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye. Murarangije gutora. Muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi Iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse. Mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa. Basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinzi uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri. Demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe hari ukongereza itunga ry'igihugu,
hari biraba amatongo yanyu, hari biraba guteza imbere abato bato n'abakene, hari vyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo byose nk'uko bibereye. Ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda nabo mwahura muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza. Nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakabantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. U Burundi nibwo buhejije kwitorera. None wumva two kubahuka kubuhemukira mu gukoresha iteka bwaduteye mu kwihora cabure mu kwishima. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Abakuru mu mugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero, tekanya igihugu no gukigwizamwo umubano mwiza. Murazi ico twanye turwanira guteza imbere igihugu cacu. Nico gituma umugambwe w'abadasigana utazokwigira wemera urondera kutesha iryo teka. Niko umugambwe wanje watsinze, ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ko Burundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri. Ivyo vyose vyari vyatumye umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore ahaguruka. Abatari bake bavuga ko umugambwe CNDD FDD ari vyo umaze imyaka 20 ukorera abarundi atagitabara. Amabi yose ngo nayatari bwaboneke igihe Rwagasore yagwanira intahe yo kwikukira, uyu munsi arangwa mu bwa Nyaburunga. Abenshi mu barundi bemeza ko hakenewe uwundi Rwagasore ashobora guhaguruka akongera agahagurutsa abarundi bakagwanira agateka kabo, maze Uburundi bugatera buje imbere ntibusubire inyuma nk'uko biriko biba ku ntwaro y'igitugu y'abaSNDD FDD. Araye hemewe ishiramwe rishasha ryo gutumatumanako amakuru y'Abongereza Likamobile, bibonekera mu itegeko inomero 100/kamanuka/58 ryo kuwa 10 Gitugutu 2025 ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iryo shirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ryaraye ryemerewe. Bamwe bemeza ko rikorera no mu bihugu vyo mu karere nko mu Buganda, rikaba risanzwe rizwi mu gutanga service zo guhamagarana hamwe na internet ngendanwa, bigiye gutangura gukorera no mu Burundi. Bamwe rero bakaba bavuga ko bushobora kuba ari uburyo bwo gufuta ishirahamwe Lumitere baryagiriza kuba ryari rya Petero Nkurunziza na Bunyoni, nayo ishirahamwe Onamobe ngo rikaba riri mu nzira yo guhabwa abikorera utwabo, aho haza kwisonga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha Ndayishimiye. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko abategetsi bakomoka muri CNDD FDD barajwe ishinga no kurondera inyungu zabo. Ico guteza imbere abanyagihugu ngo nta mwanya bagifitiye, bagasaba abarundi kuva hasi baharanire iterambere ry'igihugu cabo, bashire imbere indongozi zigomwa bikaboneka. Naho bari batabarijwe akatari gake n'imigwi itandukanye y'abarundi baruhiye kugandagurwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Abo ni abanyagihugu Dominique Ndikumana, Emmanuel Mfitiye hamwe
na Ciza Christophe. Kubw'ivyo abanyagihugu babandanya gusemerera ko amaraso y'inzirakarengane yirirwa aramenwa n'akagwi karongowe na Evariste Ndayishimiye atazobura kubahumira gushika no ku ruvyaro rwabo. Nayo abemera gukoreshwa muri ayo mahano ngo ntibashira agati mu ryinyo, impembo yabo ngo ntizotandukana n'iyiriko iraronswa canke yaronkejwe Generale Adolphe Nshimirimana, Generale Bunyoni, Desire Uwamahoro, Darius n'abandi bishe inzirakarengane ariko bagahembwa urupfu. Abanyagihugu babona ko atakindi gisigaye kiretse guhitamwo kwiyahura bakavira hasi rimwe bakomora ku kagwi n'intwaro yako. Ninete Nancy Mutoni niwe yateguye iyi nkuru. Abo banyagihugu bimaze kumenyekana ko bagandaguwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye naho bari batabarijwe akatari gake n'imigwi itandukanye y'abarundi. Ni Dominique Ndikumana umukukuruke yahoze ari umuhanuzi mu bushikiranganji bw'indero akaba n'imvukira ya komine Gishubi. Uwo yanyurujwe n'abakozi b'iperereza ku mugoroba wo kuwa 22 Ntwarante 2025 mu gisagara cya Bujumbura aho yari asanzwe aba. Emmanuel Mfitiye umukukuruke nawe nyene yahora ari umugenduzi w'indero mu ntara ya Gitega akaba ari imvukira ya komine Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Uyu nawe yahagaritswe na Venanda Ndayishimiye yararongoye iperereza mu ntara ya Gitega kuwa 24 Ntwarante 2025 isaha 5 z'umurango. Hamwe rero na Ciza Christophe nawe nyene imvukira ya komine Gishubi yo muri yo ntara nyene ya Gitega. Uyu nawe akaba yafatiwe muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura ku munsi wa gatatu itariki 19 Ntwarante 2025 isaha 5 n'igice z'umurango. Ijisho rikaba ryabaye iryo. Nk'uko amakuru uruganda rwa radio haguruka rwakuye mu biro by'umukuru w'igihugu no mu biro by'iperereza abivuga, abanyagihugu uko ari batatu barafungiwe mu biro by'iperereza kuva bagihagarikwa ariko ntibashoboye kwicwa muri ico gihe bivuye ku miryango yabo hamwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye byari byagumye bibatabariza, aho mbere n'imiryango yabo yari yituye umugwi w'igihugu ujejwe iby'agateka kazi na muntu CNDH ukirongowe na Nimuraba Sixevinyi. Uwe nawe akaba yarigeze no kwemerera abamenyesha makuru ko afise amakuru yabo banyagihugu. Ariko rero nk'uko ayo makuru yabandanije abivuga, abanyagihugu barahohotewe ubuzima, barakubitwa, barakebagurwa ku buryo mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu kuno mwaka wa 2025 bari bamerewe nabi hafi yo gucikana. Ku munsi wa gatanu itariki 13 Ruheshi 2025 niho itegeko ryava mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rivuga ko bidakenewe ko bajanwa kwa muganga ko ahubwo bokuraho ingorane. Uko gukuraho byasobanura kubagandagura. Uwo munsi nyene niho basohogwa mu iperereza aho bari basanzwe bafungiwe isaha 8 z'ijoro bacaburizwa imodoka yo mu bwoko bwa kamionete yarimwo abahungu n'abagabo batandatu baca bajanwa baboshwe. Uw'indege basa n'abamaze gucikana baja kubahohosha. Ikibanza n'ikinogo batawemwo tuzobigarukako mu makuru yacu mu kindi gihe. Tubibutse ko Sixevinyi Nimuraba yararongoye umugwi CNDH ujejwe iby'agateka kazi na muntu ubu ari mu buhungiro mu gihugu c'Ubusuwisi. Yari yabwiye abamenyesha makuru ko ibibazo byabo bakukuruke ariko arabikurikirana. Nayo abamusubiriye bakaba uyu munsi barahira bakarengwa ko batazi ibyabo bantu. Nayo mu bintu byatumye umukuru w'igihugu afata ingingo yo kubagandagura ngo nuko mu matelefone yabo basanze abakukuruke ngo baganira n'abagwanya ubutegetsi bwiwe. Eka mbere bakaba babagirije ko hari n'abamenyesha makuru ngo bari basanzwe bakorana ngo bakaza barabaha amakuru y'ibitagenda neza.
aho bigeze uyu munsi abanyagihugu babandanya gusemerera ko amaraso y'inzirakarengane yirirwa aramenwa n'akagwi karongowe na Evariste Ndayishimiye atazobura kubahumira gushika no ku ruvyaro rwabo, nayo abemera gukoreshwa muri ayo mahano ngo ntibashire agati mu ryinyo, impembo yabo ntizotandukana n'iyiriko iraronswa canke yaronkejwe General Adolphe Nshimirimana, General Bunyoni, Desire Uwamahoro, Darius n'abandi bishe inzirakarengane ariko bagahembwa urupfu. Abanyagihugu babona ko atakindi gisigaye kiretse guhitamwo kwiyahura bakavira hasi rimwe bakomora ko kagwi n'intwaro yako. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arabandanya kwerekana ko asa n'utabona ubukene butagira izina bwugarije imiryango na cane cane ugwaruka. Mu bikorwa byo gushikiriza ku mugaragaro musitanteri mushasha wa komine Muhuta intara ya Bujumbura kuri uyu wa gatanu heze, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraneguye bamwe mu basore n'inkumi bashika mu gihe co kubaka izabo ariko batagira imbona kazoza, bigatuma ingo zisambuka zitaramara na kabiri. Kubwiwe ivyo ngo biterwa nuko ugo gwaruka ruba rwakuze ataco ruhereza iminwe, ngo kuko ibintu vyose rwabikorerwa n'abakozi bo munsi. Bamwe n'abandi mu bumvise amajambo y'uwo aramutswa igihugu bavuga ko atagitangaje kirimwo, kuko intwaro y'umugambwe Ndayishimiye akomokamwo ariyo nkwezi y'ingorane zose zugarije abarundi, ubukene n'inzara bidasigaye inyuma. Abarundi basabwa kutigera baha agaciro ibivugwa na Evariste Ndayishimiye, baje hamwe bikure ko iyo ntwaro imaze imyaka 20 yose atakindi ikora atari ugusahura ubutunzi bw'igihugu, kugandagura hamwe no kunyuruza inzirakarengane. Vyinshi kuri iyi nkuru tubibaze Aline Munezero. Umunsi wa gatanu uheze igenekerezo ry'icumi gitugutu uyu mwaka wa 2025 niho umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikiriza ku mugaragaro Filemon Ngoroyimana, musitanteri wa komine Muhuta intara ya Bujumbura. Mu ijambo yashikirije muri ivyo bikorwa, Evariste Ndayishimiye yahamagariye ugwaruka gukorana ubwira n'umwete kugira bategure imbona kazoza y'imiryango yabo, akabanegura bamwe mu basore n'inkumi bashika mu gihe co kubaka izabo ariko batagira imbona kazoza, igatuma ingo zisambuka zitaramara na kabiri. Umviriza uko bisigurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Namisore mwe n'inkumi muri ngaha ucamwo waki imbona kazoza yanyu niyi inkumi zivuga ngo imbona kazoza yanje nukuronka umugabo gusa. Imbona kazoza yawe s'umugabo n'ubuzima bwiza utunye utungane. Umusore azoza gukoresha urubanze uti wewe nikuvuze mugomba kuba ku rugo twubakane, mwereka imbona kazoza yawe mu muryango, abanza kwereka ati rimwe kabiri gatatu, azorongorera mu z'ivyatsi c'umwanga mubwira uti banza mbone yuko bishoboye kubaka inzu y'ibati, nawe mugazoca kubaza ati nawe gute, mubwira uti je nanje ivyo ubona n'ivyo mbona tuzokorera hamwe twubake akazu keza. Aho niho ari sawa. Mwubatse urugo rurama, burya urugo rurimo ikinebwe kimwe ntirurama. Ubwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ivyo ngo biterwa nuko ugo gwaruka ruba rwakuze ataco ruhereza iminwe, ngo kuko ibintu byose rwabikorerwa n'abakozi bo mu nzu. Aranavuga ko atari vyiza kugira abagore bo ku ruhande, ngo kuko batera ubukene. Abahabara babaho ngaha ndafise abahamara ingene bamara amahera baratera ubukene kabisa. Abagabo muzobona bakenye benshi batari gukena baba bafise umugore ku ruhande. Mugabo nagira ndambire mwebwe nkumi n'imisore, hari ikibazo twabonye. Umukobwa arashobora kugenda kuba kugwiwe atarigera atekanye ibiharage kubisha, atazi gucumba ubugari, atazi nawe umwiruti karari igitunguru, atazi namba ngo umuboyi ngo arabikora, ntazi kugorora impuzu, ntazi guteka, ntazi no gusuma ico arico ngo umuboyi azobikora. Umuhungu nawe nyene impuzu zamezwa n'umuboyi, hateka umuboyi, hakagorora umuboyi, yarezwe n'umuyaya. Cambwira uwo muhungu n'umukobwa bahuye bakubaka urugo bashika barabana mu maso gusa, ubwo nyene indwi niheze urugo rwasambutse. Nyene rero rwaruka rumeze uko, nyene yo rwaruka ruzoshika mu bigero ruharura amahera. Abanyeshuri muri ngaha
raba impano mufise mu mutwe. Bamwe n'abandi mu bumvise amajambo y'uwo aramutswa igihugu c'u Burundi bashikiriza ko abandanya kwerekana ko asa n'utabona ubukene butagira izina bwugarije imiryango na cane cane ugwaruka, bakavuga ko atagitangaje kirimwo kuko intwaro y'umugambwe Ndayishimiye akomokamwo ariyo nkwezi y'ingorane zose zugarije abarundi, ubukene n'inzara bidasigaye inyuma. Abarundi basabwa kutigera baha agaciro ibivugwa na Evariste Ndayishimiye, baje hamwe bikure ko iyo ntwaro imaze imyaka 20 yose atakindi ikora atari gusahura ubutunzi bw'igihugu, kugandagura hamwe no kunyuruza inzirakarengane. Perezida Rajolina wa Madagascar yaraye ahunze ico gihugu kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 12 Gitugutu 2025 bibaye inyuma y'indwi zitatu z'imyiyerekano y'ugwaruka rwa Madagascar rusaba kuronswa amatara n'amazi, rukanasaba ko ibiturire bihagarara. Indege ya gisirikare y'Ubufaransa niyo yamufashije guhunga inyuma yaho Perezida Rajolina atabaje Perezida Emmanuel Macron w'igihugu c'Ubufaransa. Ibintu vyahindutse bikomeye ku munsi wa gatandatu aho abasirikare bava mu ikambi ikomeye bifatanya n'abari mu myiyerekano. Abo basirikare baraye bagenye umukuru mushasha w'igisirikare ca Madagascar, naco baravuga ku bijanye n'ingene Madagascar igiye kurongorwa. Mu mwaka w'2009 niho yatangura kurongora Madagascar inyuma y'igumuka ry'abanyamadagascar, maze abasirikare bifatanya n'abari mu myiyerekano batuma Perezida Marc Ravalomanane atanga imihoho. Rajolina acatwara Madagascar vy'imfata kibanza kuva ico gihe kugera mu 2013. Andri Rajolina yagarutse ku butegetsi biciye mu matora mu mwaka w'2019, akaba yirukanywe ku butegetsi n'abanyagihugu kuko yananiwe no kubatunganiriza mu vyo bakeneye. Bamwe n'abandi babandanya gusaba abarundi nabo gufatira akarorero ku bandi bemera kwitangira igihugu cabo bakagikura mu minwe y'abakirya bicaye ku banyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma abanze batumirira amate, inyuma y'akanya gato duce twinjira mu gice ca nyuma gihariwe ikiganiro.